Ndatanze mwiriwe n'amaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Shimira wese umaze gukora subscribe. Reka nshimire nawe wese utakora subscribe. Nongera ndagusaba gukora subscribe kugira ngo bizokwame bikorohera kugira kuronka ama video menshi cyangwa ibiganiro byinshi birenze kuri no rubuga rwa BDI Info. Burundian information niyo BDI Info. Murakoze cyane. No munsi hari ikintu nkeneye ko tuyaga, ahanini nkeneye ko tukiyaga n'abavyeyi barereye abana inyuma y'igihugu. Na cyane abo mbamuze aba diaspora b'abarundi musanzwe muzi yuko twese abarundi dufite diaspora nini bari ku mu mpande zine z'isi cyangwa mu bibanza bitandukanye cyangwa mu bihugu bitandukanye. Ama icyo nkeneye ko tuyaga ni giki, hari ikintu bishika bikababaza iyi video si y'aba diaspora gusa, ahubwo nawe wo mu Burundi uwari wo wese iramuraba. Umurundi wari wese izina Murundi majambo make iramura. Narababazwe cyane byari ngiye gutembera ahantu, nabazwe no kumva umwana avuga ngo Uburundi ni igihugu cyabishanye, igihugu kibi cyane. Byarambabaje cyane. Imagine nk'umwana muto, umwana afite imyaka 12 akakubarira uko ntiyavukiye mu Burundi ntarahaba, ariko akakubarira uko nawe amaze akakubwira yuko ayibwiwe na se, umaze kumubaza umuntu ayibumbiye. Ni kuvuga se yamubariye, yamushizemwo yuko igihugu ari igihugu kibi, igihugu cyabicanye, igihugu bicana cyane. Numva birambabaje. Je navukiye mu Burundi kuva 1994. Haravugwa byinshi bitandukanye, mugabo babifise abo biraba. Na gihugu nakimwe abantu badapfa, na gihugu nakimwe abantu baticana, na gihugu nakimwe bataroga, na gihugu nakimwe kitarimo ibintu nk'ivyo canke ibintu bibi. Na gihugu nakimwe badashonze, na gihugu nakimwe badakenye. Ivyo byagenze gute? Je nagiye gutembera ahantu, murazi yuko twebwe turi ngaho inyuma gatoyi, inyuma y'igihugu. Birashika rimwe na rimwe mugafata kanya mukavuga ati nge tugende tutembere, tubonane n'inshuti n'abagenzi, tuyage nimba arako kunywa tugafatire hamwe, nimba arako gufungura dufungurire hamwe. Aho nari nagiye gutemberera, byarashitse ndahura n'abana bavukiye hino bameze neza, bamwe bakunda igihugu n'abandi bacanka, bivana ukuntu bacankishijwe n'abavyeyi babo. Abavyeyi babo nyene bo nkeneye ko tuyaga. Hageze yabo dusezera, twasezeranye n'abavyeyi, akana kamenda karamera nk'akaduherekeje nyene, kubera ngira kari kishimye, ngira ko byari rya mbere baronse abarundi baza kubatemberera iwabo. N'ikintu canshimishije ico gihe, ako kana karavuga ikirundi, imyaka 12, umwana akabavuga ikirundi neza, si vya bose. Nashimye cyane ukuna abavyeyi bakigishije ururimi kavukire cyangwa ururimi rw'uwabo rw'iyo bamuka. Ariko hageze aho ndakabari ati peti, none ndo gutani Burundi, utaye Burundi gutembera ubone iwanyu. Umwana arandahiye, nabona yuko mu buzima bwose abayeho abwishimiye, ariko atokwishimira gutaha mu Burundi. Yambari ati je sinota mu Burundi kubera iki? Mu Burundi baricana, ninde yabikubariye kukiri muto? Ambara ati ni papa wawe niwe yakubwiye ko mu Burundi bicana. Numva birambabaje cyane, ndababara, ndabura uko ndabigira, ndiyumvira nsubire kubaza abavyeyi biyo ko ari bo baramubwiye. Ndabona mvuga ati wapi, reka nzobivugire kuri microphone. Iyi ni inkebuzo nkeneye ukebura abarundi bene wacu canke abavyeyi bene wacu murere abana mahanga. Kirazira kwamubwira umwana wawe yuko igihugu uvamwe ari kibi, kandi ari igihugu uvamwe none wavuyemo gute, kandi ari igihugu kibi, igihugu cyabicanye. Narababaye cyane umwana w'imyaka 12 kuvuga yuko igihugu ari igihugu cyabicanye. Uwo ni umwana nubwo byoshika agatera imbere, atoshobora guteza imbere iwabo, kuko icyambere na mbere mwaramwononye. Nibasize basekuru biwe na banyokuru biwe bari muri ico gihugu. Ijambere na mbere azi yuko nabo nyene arabicanye, kuko wamaze kuvuga yuko igihugu bamwe arabicanye. Wasizeyo bene wanyu, wasizeyo ba so wanyu, wasizeyo ba sokuru banyu,
nukuvuga nabo nyine wabashizemo muri za karite z'abantu babicanye. Uwo mwana ntazokwimbira kuvugisha biwabo kwishambe nambere wamaze kumwonona mu mutwe iwanyu baricana. Urumva umwana nubwo byoshika gatera imbere ntazoteza imbere igihugu cy'iwabo. Ndagisubiyemo, uwo mwana uko azokura kose azokura afise inzigo gukunda igihugu cy'iwabo. Muriko murantahura izo comportement rero nukuri dusabe abavyeyi murereye hanze muraba ukuntu muza mugabanya imvugo. Hari imvugo uzibwiye umwana, imagine umuntu akuba ari ikintu kibi cyangwa gufashe nabo kiri muto. Umwana n'umuntu atibagira hakiri kare. Umwana ntiyibagira umuntu yamugiriye nabi, umwana ntiyibagira umuntu yamufashe nabi. Urumva cyangwa umuntu yamubabariza umutima cyangwa umuntu yamufatiye nabi umuryango ntashobora kubyibagira. Izo mvugo rero nshuti zanje turakwiye kuzigabanya, ahubwo tukoberiza abana biwacu canke bene wacu canke abandi bana bari umwana wari wose nubwo bari bamugeza mu gihe yavukiye mu gihugu kitari ciwe, mu gihe yavukiye mu mahanga agakurirayo, tukagerageza kumubwiza ukuri, kuko ubwiye umwana wawe ngo igihugu caso canke igihugu cy'iwanyu n'igihugu kibi n'igihugu cabicanye ntabwo bizomushikana, ahubwo bizomutera umutima mubi, umutima w'inzigo, umutima wo kwanga igihugu. Nivyo mba nkeneye ko tuyaga. Murabizi yuko as a Burundian information now, as Burundian new generation now, bari yuko bazokugera tuyaga ikintu kidashobora kugira amakamaro abarundi no Burundi. Nukuri tubasabe ino video muyikore partage, muyirungikire abana bariya, kugira ngo igire ico ifashije abavyeyi bamwe bafise imitima nk'iyo canke ivyiyumviro nk'ibyo canke abana nk'abo. Uburundi n'igihugu ciza ku muntu akibayemo neza. Igihugu cari cyo cyose mu gihe wibanze n'ibintu vya politike muzokwama muri zuguru. Umwana rero maze kumushiramo umutima nk'uwo, wamushizemo umutima w'ubwoko, wamushizemo umutima w'ubwicanyi, wamushizemo umutima w'inzigo, aho wamaze kumwonona kandi wamaze no kumwononera kazoza. Kuko ibyo wotunga byose uri nyuma y'igihugu cy'iwawe bijya ntabari ibyo wawe. Leta ishobora gukoresha inzira zose zishoboka igaragara ku butunzi bw'iwawe canke ikakubuza amahoro canke ikagusubiza iwanyu. None mu gihe wamaze kuharuga ukavuga yuko ico gihugu ari kibi, sibyo, ukabwira abana bawe umuryango wawe yuko ico gihugu ari igihugu cabicanye, bigazohinduka bakagutora, bizosha bigenda gute? Bizosha bikugendekera gute? Bishise bigahinduka bakagusubiza iwanyu, bizosha bigenda gute? Murakoze cyane. Reka ndagusabe rero ni muri mushasha ukore subscribe canke muciye mu vyiyumviro vyanyu muri commentaire, nimbuzi ko hari abantu bameze nkuko canke abana bamugezawe wigeze kuba wumva bisi ivyiyumviro nk'ivyo bavuga ko mu Burundi ari igihugu cabicanye. Nukuri uzuba hano muri unayibabuze ubabariye yuko umuntu yababwiye ari umubeshi. Yego murakoze cyane. Tuvuga byinshi duhava dusanga tubuze bitari byo. Thank you so much for watching this video from the beginning to the end. Love you so much appreciate for everyone who started this video from the beginning to the end. Love you so much. God bless you.